Salut tout le monde, comment allez-vous? I hope you're doing well. Je meze neza cane, izuba rirankubise. Ubu tuvugana ndi mu gihugu ca Hollande, Netherland. Nagiye muri road trip. Anyways, umunsi harashushe. Ni moins 34, moins 32, non, turi muri 32 degrés. 32 degrés. Abantu muko muri amavlog yanje, mbimaze gukora zingahera, ntavyunzi. Wari umusi wo gukoresha inzara mugana mfise road trip yo kuja mu Hollande n'uyu mutipe. Hello, hello. Say hi to the camera. Hi, amazina yanje ni Big Dan. Yeah. Yitwa Big Dan, Umurundi. Be naguherekeje canke twazananye? Twazananye muri Hollande. Jemba muri Belgique. Yes. Yeah, Brussels. Twari tuvuye Bruxelles kubera ko nihakorera ibikorwa vyiwe muga bikora mu bihugu bitatu, ni muri Bruxelles, mu Faransa no muri Hollande. Aha twaje kugira ngo ndabe muri bimwe mu vyo asanzwe akora. Hari ikintu yambwiye turiko turaza canke travail, tuba twumvise ingeso yo kumviriza simvuge nkaho ngana travail. Yambwiye ati force y'abazungu y'aba-européen iri mu kubana, ukuntu nyene bugura ama frontières, naho twavuye Bruxelles nta namwe twahagaze, nta mupolisi, nta namwe werekanye passport, ni winjira Hollande direct. Mugabe iwacu, we listen, we don't judge. Sivyo none. Anyways, uyu mutipe akora ibintu biri intéressant. Ndabona banje kuba intéressant n'ukuntu ari umujene yipambanira ngaha muri Europe. Arakora kandi ari muri babandi bavuga ati je naje kora amatari i Buraya, naje kurondera amafaranga no kugira ngo aze ngaha deja yaraye ku kazi akora Bruxelles, aza gukora kandi muri Hollande. Ndavuga ati toi il faut ko tuganira kugira ngo ushobore kutubwira parcours yawe aussi, maybe ko ushaka kwinteresa abajene bandi b'abarundi bashaka kuza ino canke bari ino, we never know, parce que des fois twigira ku bandi bantu, sivyo none Gadane? Yeah. Engena mureke dushike iyo tugiye, and then maybe ko tuza kuronka umwanya wo kwicara tukatera inkuru tukavugana. Tugenda atabona akireka ngirimo mugabasha harashushe abatuye ntuvuge ngo Bujumbura. Bujumbura habwira nasanze ari muri Ive. Siren Vibes TV. Ici c'est à Rotterdam. Mwaramutse, amazina yanje nitwa Daniel Ndayikeza, muga akaba ntazira Big Dan. Nkamba mu gihugu c'Ububirigi, ngaha turi muri Hollande, muri ville bita Rotterdam. Rotterdam ati kweri kuri muri Rotterdam hari ibikorwa asanzwe ndahakorera bijanye n'ama evenement bita ama meetup. Ama meetup niki? Meetup n'ama evenement y'abantu, ura umu organisateur ukoganiza ukoresheje
amalink cyangwa ukoresheje platform abantu bakiyandikisha bakaza guhura batazinanye hama bakamenyana. Rero je nabitanguye gute? Je ndi muri cadre iri un peu différent n'andi ma event. Twebwe turi cyane mu bintu vya therapist byo gufasha abantu. Mu Bubiligi aho mba je naje mu Bubiligi 2022. Igihe nari mu Bubiligi narashoboye kwiga igisata kijanye na international exchange, akaba ari Erasmus. Narimazemo inane. Muri Erasmus twaribaza cyane ku bintu bijanye no kweshanja, kuganira. Ndasanga ni kimwe mu kibazo iwacu dufise mu Burundi. Niyo uri kuraganira n'umuntu kubera kenshi iwacu confiance ntayihari, umuntu usanga n'amajambo ariko aravuga ariko ari limita, donc ariko avugana n'amakode. Mais maze kuja muri abo bantu ugahura n'abantu umuntu avuye kwiga Harvard canke bona abantu ama histoire yabo n'ubuzima babamo n'ubwa vrai. Ubuzima bwo gufekinga, ubuzima bwo kwibeshera, n'ubuzima bw'ukuri. Rero uca usanga uri kuriga surtout ukungene ubana n'abantu, ukiga ukungene abandi bantu babayeho, ukiga n'ukungene bikenewe mu buzima kureka gukoresha telefone ukaganira n'abantu. Kubera iyi monde yo muri Europe canke monde y'ibihugu biteye imbere cyane, bo ikintu ca communication nico kiza imbere. Muga communication yabo ikorerwa cyane muhure n'umuntu muganire, mu exchange kandi mukorane. Rero igihe je naheza Erasmus muri 2023, naciye ni mu kantu naba ku mupaka wa Luxembourg, nja kuba muri Bruxelles. Muri Bruxelles nshitseyo ico gihe kwanza nakunda kuja mu ma evenement yabiwacu mu Burundi n'abantu b'abanyarwanda ugasanga mu Giswahili bavuga ati ni ale tu. Uragiye muri evenement bakubwira itangura 18h ikatangura minuit. Ukaja muri evenement y'abartiste ukumva ngo iza gutangura minuit, bamiza gutangura 10h du soir, donc 22h. Washika ugasanga c'est vrai tangura 10h du soir, umu-artiste aje 5h. So ukacuraba hariho umuntu aza muri evenement afise ibindi bintu azokora mu gatondo. Araje muri evenement kugira aryoherwe, abone umu-artiste arakeneye kumubona, yahora amubona en ligne canke agiye gusangira n'abiwabo yaruka gusangira nabo kera. Ukacusanga uwo muntu aragiye atasha atababonye kandi yarisha amahera yiwe, kandi hari igihe umwanya w'umuntu urengera amahera. Je ndavye naje nari umuntu niyumvamo cyane mu bintu vy'ama evenement, kubera ntaciyemo gato je mu Burundi natwara ikinyamakuru citwa Isanamu Media. Isanamu Media murabizi ndi hajya twaratanguje ikintu citwa nanje ndaririmba. Uno musi ni produit nini ya ku Burundi, yasa abartiste benshi baciye muri nanje ndaririmba, gukorana n'abartiste, kuduza ama new talents no kuca turondera ama evenement bajamo. Ico cari kimwe mu bintu twakora. So je yari umuntu namashaka kwinjira mu bintu vy'ama evenement, mais le problème ni est-ce que je nshaka kubikora muri cadre iyahe. Naje nje muri yale tu mukavuye canke nkore ibi kintu kiri un peu spécial kandi kiri totalement différent n'ivyo abandi bakora. Wisanze nta kintu gishasha dukora ivyo abandi bakora, mais hari igihe bikora na excellence. Rero ndi muri Bruxelles, je numva vraiment numva ubunebwe ko uzasura mu evenement y'abarundi. Mvuga ati c'est vrai turatanga support, mais est-ce que kuja muri evenement nturyoherwe ntofuma uguma muhira. Rero ujya mwanya wo kuguma muhira ndatangura kuza abagenzi basanga twigana bakantumira ati ngo tuje mu evenement kanaka. Ugiye muri evenement y'indi communauté reka nkoreshemo abazungu, ukabona kabisa ibintu biri amasaha bavuze nayo nyene, nta bintu vyinshi bafise, nta bintu vyo kunywa vyinshi bihari, nta bintu vyo gufungura vyinshi bihari. Mais iyo umuntu avuze ati muje muri evenement y'umuziki, barasira yuko sound, salle, ibintu vyose bimeze neza. Ivyo kunywa urashobora kwinjirana ico kunywa ciwawe muri evenement, mais iwacu ntibikunda. Ico kunywa ugisiga ku muryango. Kubera iki? Twe twibaza cyane muri business kuruta kuryohera abantu. Rero je ndi Bruxelles, narahura n'abantu bafise ibibazo, ugasanga yirirwa muhira wenyene, agira iki ntagira yaja. aussi ndaja muri evenement ya meetup yari boro yitwa Blabla, ndagendamo sanga vraiment ikintu kiri interesse. Après un jour naje ndavuga ati reka nanje pime ndabukungene bizomera. Ndabipimye evenement ya mbere narose abantu babiri baje muri evenement yanje. Sasa ndose abantu babiri vraiment ndabadécourager, nari natumye n'umugenzi wanje w'umujournaliste nyene mugabo mu blog
afise boro yitwa Monday yiwe akora ama street quiz, araza ambwira ati Big Dan ibintu vyawe bisa n'ubabiri gusa, ndambwira ati no irabo basi ko waje ifate nko waje guparticipa ntufilme ikintu na kimwe, kubera nari nahaye ama invitation abantu benshi vraiment abagenzi abaki, je ca mvuga ati ndarondera salle niniya, ibare niniya, mvuga ati ibare ndayuzuza nta muntu n'umwe yaje, abantu baje nta n'umurundi yarimo, nta n'umugenzi wanje n'umwe yarimo. Après ca mvuga ati okay, rero ndi ngaha indani hari umutipe w'umuamerika yari hajya twicaye turi batatu, aca arambwira ijambo ambwira ati ikintu mu buzima kigoye ni gutangura ikintu, ati twese turagira ivyumviro mu buzima muga ni gake dutangura ikintu. Aca ambwira ati ko wamaze gutangura kino kintu, ko waronse abantu utazi na batatu, ejo uzoronka abandi batatu utazi, uzoronka abandi batatu batazi, hazogera igihe uhura n'abantu bashika na 20 utazi canke banabe de plus. Je kuri je nabaye decourage, mvuga ati ibintu ngiye gutangura nzobivamo cyane kubera ndi umwirabure, nico bituma bataje, kubera kuri profil ya platform barabona umu organisateur, mvuga ati peut-être ko ndi umu black, nico bituma bataje. Mais après mvuga ati okay, reka nzogira indi evenement ya kabiri. Evenement ya kabiri nzabona ko yateye imbere, guteye imbere kw'iwanje n'abantu bashika 10, mbona ko nishe kabisa, mbonye abantu 10 bivanye n'iya mbere, kubera baraje nabo bibateje bace bagenda. Après je mvuga ati aha ko ndonse 10 navyo meba, ico gihe nakora meetup jeudi, vendredi, samedi, iyo yose kugira ndonka abantu, ino musi akaza 10, ejo akaza 5, ejo akaza batatu, ejo akaza banganuko. Mais après ndatangura mvuga ati reka nze ndagira ama evaluation, nze ndapunguza uno musi ko jeudi ndayikureho, jeudi ndayikuramo sigara na vendredi, samedi ndayikuraho sigara na vendredi. Sasa location narimo iyo tuko turagira bino biboro vy'ama meetup, surtout il faut kwibaza ku kintu ca bar uhava ukorana nayo. Je nakorera ava nasanze nakorera mu kintu ca restauration, ugasanga abantu baje guhurira ahantu muri restaurant, mais ukabona ko bafungurira ko hejuru nabo bakumva isoni kubera yaje kugira aganire n'abantu. Après ahantu nyene nakorera umupropriétaire waho yarafise indi bar, arambwira ati ahantu mbona hatari ibintu uri kurakora ntibijanye kidogo n'ahantu ukorera, uraza ndakwereke bar yanje urabe ko uyikoreramo. So rero après ca ndagenda muri iyo bar, ndatangura gukora yiwe, vraiment niho hacanyugurira imigisha yose. Haratanguye kuza abantu benshi ku buryo naje mvuga ati ibi bintu ntibibaho, no musi twashobora gushika kuri 130 personnes, abantu baje benshi, kandi hari igihe ku munsi bashobora kuronka n'ama nationalité agera kuri 50 nationalité, kubera Bruxelles niho hari ibintu vyose, niho hari NATO, niho hari Union Européenne, niho hari ibintu vyose bijanye n'ama organisation nyene atwara isi. Rero umaze kubona ivyo bikampani biri mu gihugu, cumenya yuko ahari aba expert benshi. Sasa njya muri Bruxelles hari aba expert bashika meme na 100,000 baza kubera ama contrat ya 6 mois, 1 année, baza gusa kugira bakore bagende. Sasa usanga nko umuntu araje nta mugenzi afise, nta famille afise, donc yabonye ikintu nk'ico abona ati okay, ndaronsa ahantu nza kugenda kwikura ubunebwe. So ca ndabitangura, ikiraba réussite muri Bruxelles. Mais après kwaje ndakunda kuvoyager, ngenda ndiga, nkabona ati okay, kweri iki nguma ngenda kuvoyager, kweri iki ntotangura iki kintu ahandi hantu ngenda. Sasa ndakunda kuja muri Rotterdam kuraba umuntu yitwa Jocelyn. Ngeze muri Rotterdam bana mbonye mouvement haboro bita Ville de Vastraat, mbona hari mouvement nini ya cyane, mbona ati hano hantu no hatangura ikintu, ndagira aho hantu naho nyene cangira erere ya mbere nagize Bruxelles, ntangura ahantu muri restauration, le même bar yitwa Brewdog, baca bambwira ati turafise natwe iyindi bar iri specialisée mu bintu vy'inzoga n'ibindi bintu, reka tugende uharabe. Ca ndagenda kandi ndaraba, nsanga iyo bar ijya twariko ejo bambiye turiko, iyi bar ubona twariko niyo naciye ngena navuga ati reka tutangure ngaho. Shitse ngaho ca sanga systeme yo mu Bubiligi na systeme yo muri Hollande zi totalement différent. Bruxelles ni ville y'aba expert, iyi nayo ni ville y'aba international workers baje gukora, mugabo busanga ari ama company yabo bashize ngaho. So ukaca usanga abo barafise abagenzi, barafise abakolege, so vyatanguye bigorana, ugasanga uri gukora uri umwe. N'ikindi naco Bruxelles reka nkoreshemo urukoba, haraza abirabure benshi, mais i Hollande usanga ari igihugu bibamwo abazungu benshi cyane. Rero kugira ushoboye kumanaginga ico kintu, kubera icambere n'ururimi usanga je anglais vuga itari
co kimwe na anglais nk'abanyamerika usanga bavuga. Rero ururimi ugasanga nawe uriko uraraba kumwe managinga abantu muri ico gihugu, kandi bana vyatanguye bingora cane muri Rotterdam aha muri Hollande, nkumva ko nobiheba nkaguma nibuka ijambo urya muntu yigeze kumbwira ati ikintu ca mbere mu buzima kigoye ni ugutangura. Ca ndabikora no munsi meetup yanje ngaha muri Hollande niyo ya mbere, aha muri Pays-Bas niyo ya mbere ironka abantu benshi. aussi muri Bruxelles ubu je ndo wa kabiri, hari uwundi afise meetup niniya cane muri Bruxelles, mais ikindyohera nuko nuyayifise kenshi arampamagara agenda mu ma meetup yiwe, nawe hari igihe aza muri meetup yanje akaraza. Kubera iki? We arabizi ikintu turimo nico gufasha abantu kugira nka thérapie medicine, ni nko kumuvura umuntu. Kubera twinjiye muri monde aho abantu basigaye bari contrôler n'amarobo, Einstein yigeze kuvuga ati hazobaho igihe abantu bazoba contrôler n'amarobo. Rero iyo monde ntitwari tuyizi yuko umuntu atoha ata telefone afise mu maboko. So natwe tugerageza abantu kubasubiza mu bihe vya kera aho abantu baganira cane. Kubera iki kuganira cane ari vyiza? Kuganira cane birugura umuntu ama opportunity aussi biramufasha umuntu kwiga, akamenya ati bwa bundi iwacu nimba tudatera imbere ntituganira, kandi urafise the lack of communication, ntituganira. Kubera iki tutaganira? Ni kubera ugiye kubiraba, ni kubera ni gake uzobona umuntu w'iwacu ari honnête, ari mukuri, ari umuntu umunyakuri. Uzosanga benshi vraiment ari abantu nimba ozinje tuganire se kari ikintu ndamukeneyeko. Ni gake iwacu umuntu azoganira na wewe ata intérêt akuzigako. Mais hari ibindi bihugu na iyi meetup twege natwe tugerageza, peu importe uba uri umuntu w'umu opportuniste cyangwa uri umuntu umeze gute, tugerageza nawe uze uganire n'abandi. aussi kenshi turaganira vy'akazi, ibintu bijanye n'amaculture. aussi turaganira n'ibihugu, kenshi yuko ndababwira Uburundi, bahari n'amazi kumanuka mu Burundi bakagenda kuvisita bakavuga ati wow, iki gihugu ni ciza vraiment, c'est paradis. Aca nabwira ati il faut kuza muratembera, ntimwibaze cane ku bihugu bipromotinga cane ku ma réseaux sociaux ibihugu vyabo, il faut kuja no mu bihugu bindi umengo ntimuzi. Kubera benshi urahura nabo ukababwira Uburundi ntabwo bazi, uba oblige kuja kuri map ukamwereka, ukaraba ukaja Instagram ukanondera ama page yose afise ibintu vyiza vy'Uburundi, ukamwereka ati ngaho uzoja kuri plage, uzoja ku ma hotel, uzogira ibi, ukazogira ibi, dufise climature nziza, igihe cyose imeze uku, uzorya amavoka, uzogira ibi. Sasa akaca avuga ati akacumubwira n'amahera ero iriko mu Burundi, akaca n'amahera budget yotwara, agasanga ni budget deja ngaha akoresha asohose. Akaca avuga ati okay, reka tugende kuzunguruka, kubera nico abantu benshi baturuta b'abazungu canke abantu baba hanze bamwe bo barazi yuko gutembera ari kwiga. Bo ntibamanuka mu Burundi ngo bagiye gutembera, no, abagiye kwiga bona ati barya abantu babayeho gute, ni gute nanje nomera nk'abandi kugira mbeho neza. Sasa iyo baje mu bihugu nk'Uburundi bagasanga abantu barakenye mugabo baguma batwenga, hari ico nabo nyene biga kuri bo, kwiga kumenya ati mu buzima ntihakenewe amahera gusa, harakenewe ko n'umuntu anezera. Rero jewe nkora ibintu biri totalement différent n'ama evenement yandi. Jewe cadre ndimo vraiment ni cadre y'abantu kubasubiza mu bihe vya kera vyo kuganira, aussi no kugurukiranira kuvyerekeye ama opportunity. Uziyambagije ati mbega uronka iki? Je naco ndonkamo nta na kimwe, wanashima je nkoresha amahera yiwanje kugira ndavyoganize, kubera ntegereza kuriha application. Ivyo vyose ndabigira kubera urukundo mfitiye igihugu c'u Burundi, kubera kenshi ndi Umurundi wenyene abikora kuri nose, nta Murundi n'umwe ahari abikora ivyo bintu, n'uwo babikora ntawe nzi. Ikindi naco muri ibihugu vyose nkoreramo muri Europe ndi umwirabure wenyene abikora muri cadre je ndimo. So urumva umuntu aca abona ati umwirabure ashobora kwipermeta agakora ibintu tuzi ko bikora abazungu ninde. Mais iyo tuvuga nkambwira ati ndi Umurundi, ca ndamwereka ati Uburundi n'ubu. Ndamaze guhura n'abantu bamwe baba mu bihugu vyo muri Afrika, akakubwira ati iyi boro yawe izane tuyishire mu gihugu iwacu, turashobora kwishira no muri ministère ya education, ikaja mu bisata vy'aho abana batora bakahura n'abandi banyeshuri, kubera ni exchange yigize mu mashure. Ugasanga nk'umuntu wo kuri Cedillac baragiye nko kuri Saint Esprit, umunsi umwe akavuga ati n'umunsi wo kuganira, gusangira, kugira iki. Birafasha bajya abanyeshuri babona ati bwa bundi nubwo turi mu gihugu, je nkaba niga kuri Cedillac, ubundi nawe akaba yiga mu privé, muri privé nyene ziga tuvuga ati mu Burundi nta education zizatanga, biramumotiva ujya munyeshuri wundi kubona avuga ati bwa bundi reka naje nige cane. Kera mu Burundi haraho amakemesi y'abaryoshe n'ubarahari, mu makemesi vyarafasha n'umuntu kubona ubundi ishure yiga akakumva abaye motive kuja kuri iryo shure kubera gusa agiye kuri kermesse. Donc
niyo je ni totalement différent nukuri ntawakumiriye kuza kubera uzambajije ati ko ibintu byawe ndavye no kuri Instagram nta murundi mbona nta birabure namubwira ati jewe ibintu vy'iwanje nta muntu akumiriwe kutaza bose barahawe ikaze kimwe gusa je ndi umuntu ntakunda gupublia cane ibintu nkora je ndakunda nkora ikintu ndagikora n'umutima w'ico kintu hama ukibona ushobora kukidekuvura akaza udashobora kutakidekuvura je ushobora kuja kuri televiziyo canke ngo mvuga ati je nkora ibi sishobora kubera je cadre ndimo ni y'ubuvuzi niyo gufashanya yaba ari cadre mvuga ati ndi muri business ndiko ndabironkamwe amahera banirirwa ndasemerera ku munsi mais comme nzi yuko je ivyo nkora ari ico kifasha kwera meetup je kera nakunda gusohoka sisohoka ubu kwera mvuga ati amahera mpava asohoka musi ni ari kuri application ndari application vendredi umwanya wo gucilinga je mvuga ati je ndafise akazi no munsi kwanda meetup iri mu bihugu bitatu ndafise muri Paris ndafise muri Bruxelles ndafise aussi no muri Netherlands muri Rotterdam donc arigihe mvuga ati ino weekend nzoja muri Paris muri meetup yanje iyi weekend nzoja muri Hollande muri meetup yanje iyi weekend reka ngume muri Bruxelles donc ucusanga nujya mwanya wahora uja mu bintu bimwe atakamaro bigufitiye ukacusanga ntawe ukironka ikintu camotive ni kwera turakunda ibintu bimwe donc twe turi muri systeme imwe y'ama evenement yose abana amwe kugira umuntu aze muri evenement baza ati ni ndayoganije yumvise ati ni naka ntaza eske ugenda muri evenement kwera umuntu canke ugenda kwera ufise event yose n'ikindi twe turaja muri evenement ugasanga muri evenement ntugiye gutanga umunezero donc je mvuga ati ako nokora bijya bindi abandi bakora reka nkore ikintu kwanza jewe kimpa amahoro jewe kwanza ndiko ndavyoganiza jewe nta muntu je sinkora ikintu gira nezero umuntu no je nkora gira ninezereze kwanza jewe ndiko ndaganira n'abantu je birandyohera ico kwanza ni jewe ni kuri intérêt wanje hama ibisigaye abandi nimbuza kuza kumvura ryohewe iyo ni réussite kuri jewe ni produit y'umunezero ndiko ndatanga so bajya abandi nabo benshi babikora kugira icambere baganya amahera n'ikindi bambone bari je ndabikora ukaca usanga muri bambone yiwe nta na excellence irimo nta kintu ciza kirimo umu artiste araje afashwe nabi aragize iki mugo ugasanga we yibaza cane kuduza izina ryiwe aho Ken twari sanse gukora uko ku kintu kijanye na racisme je baramaze kumvura je narajanye n'umuntu w'umuzungu ni histoire ni petite histoire umunsi umwe naragize hari umuntu ahantu naba je n'abantu mw'ishamba twari dufise bisi imwe iza samedi sasa umunsi umwe nari ngiye kuraba umuntu nari ngiye kumuraba mu yindi ahantu iyo bisi ije kudutora je aca imbere ku muryango umumere w'umuhasiste aranka ko ninjira après je ndababara cyane kubera nsize kandi mu mutwe nari namaze kwishiramo ko umuntu ari umuhasiste sasa umumere yansize mvuga ati ndamutelefona ujya munambwira ati je sinza kandi kubera ujya mumere w'umurasiste yansize ujya mu bono w'umurasiste aca mbwira yaranje basufate taxi uze ndafata taxi ndagenda shitseho no umuntu ngiye kuraba yari umuzungu aca mbwira none ko wavugize ama effort ufata taxi uje kuraba umuzungu kandi no wabwire hasizwe ari umuzungu aca mvuga ati ndumva ko ari ufise ikibazo mu mutwe aca mbwira ijambo rimwe Daniel anonsi kwisi zoje uzomenye yuko hasizme nimo abantu bakoresha muga umuntu mubi n'umuntu mubi umuzungu ngaha azogufasha muri kino gihugu kandi umuzungu ngaha azogufata nabi umurundi azogufasha umurundi kandi azogufata nabi ati nta hasizme ibaho kuri we niko yambwira kandi nabibona ati nta hasizme ibaho habaho umuntu mubi sasa muri no iboro je nkora abantu nkabo ndababona benshi ve muraho ico cyo tegeza guhura naco me ugishize mu mutwe ukagifata nka discrimination ntushobora gukora ndikunda wacu biheba je naryowe sana kumubona nikindi naco asanze abanga muri Hollande asanze muri Den Haag haje hari Irahe so je namonye muri meetup vraiment mvuga ati wow iki nico kintu ushaka me apambwira ati je ibintu vyawe navyo narizi cyambwira ati je ndi umuntu yikora ibintu muri silence ukunyene washoye kubidekuvura bi surprise nuko shaka n'abandi bazobidekuvura kubera kutaganira cyane no kutabona ivyiza abarundi ariko barakora ni gake no mu Burundi amenye ivyundi ariko barakora kwa twe twibaza cyane kuba ariko baragwa ukuri kwaragwa mu buzima uba ariko baratuka aho kabisa usanga abantu bose information bazifise me uri ko arakora ivyiza na bindu bazana kwesa apeti benshi nga
bariko barakora ngaha muri Europe b'abarundi me ata muntu azi kandi ugasanga nk'igihugu arimo niwo wa mbere mu kintu kanaka nta n'umwe amuzi kubera iki ivyo ariko arakora ni vyiza oke naho mu barundi benshi dufise ingeso yuko dukunda twebwe ibibi ego urashobora kuja kuri Google kandika positive social change meetup baca bazikwereka zose winjiyemo inanga cakwereka vyose cubibona yose ndafise na Instagram yitwa positive social change ikacereza na 0 naho nyene sometimes ndashirako ama activite yabaye kugira abantu bamwe babibone mugasigaye cyose ndabishirako kenshi ndabishirako mfise umwanya yose ikintu kimwe cyo no muhanura nk'umujene mushasha arakiza mu Bubiligi nta copie lifestyle yundi muntu asanze canke ntareke kwiga ibintu bishasha turi mu bihugu bitandukanye n'ibihugu tuba twaravuyemo rero ni nka kujya urashobora kuri mu Bubiligi mu umutima wose uri mu Burundi cyangwa ugasanga umutima wawe uri nko mu Kamenge uri he si bibi kugira umutima w'iyo wavuye me ifo kwanza n'igihugu kirakeneye kuzobona turi nk'abambasaderi mu bihugu turimo umurundi ariko yitwara nabi aba ariko acafuza igihugu umurundi ariko yitwara neza muri kino gihugu aba ariko aha image nziza n'ishusho igihugu avuyemo rero iyo ushitse ngaha hari abantu ubuzima hari ikintu kwanza ubuzima ni 99% effort yacu akaba ariho na chance imwe musanze iyo 1% niyo bita chance muga iyo chance yo 1% kugira ushike ku kintu bayita provocation urayiprovoka so je ndakunda kugira abantu tryinga iga reka kumva isonati ngo naka n'umuzungu ngo sinoganira nawe ngo naka n'umunyarwanda no mu Uganda no mu sinoganira nawe no turi mu bihugu twese turi abanyamahanga kandi ugiye kuraba n'ibihugu tubamo nabo nyene nivange usanga bacanze nk'umubirigi abashobora kuba canze n'umutaliyano mu Faransa nk'umu Hollande canke umuntu me uri ngaha kwera iki naho udashobora kwicanga mu bandi bantu mwicare muganire amajesho no banura vraiment nk'abajenda akunda kubanura kenshi nkavuga ati twebwe ni twe new generation nitwe dufise ibintu mu maboko ikintu kijanye na politiki ushobora kwinjira muri politike injirayo muga uvuga ati jewe ngiye muri politike kugira mfashe ikintu kijanye no gukora genda uvuga ati je ndiko nkora kugira ejo hari abantu bakeneye yuko je nzofasha kubera gushika ngaha ni chance umuntu agira kandi hariho n'ababisengera benshi kugira bashike ngaha none kubera ko ushobora gukinisha chance yiwawe ntuyikinishe kubera aha uko imyaka igenda turi kuratera imbere ubu musubira inyuma aha sico kimwe n'iwacu urashobora kuba uryamye ukavyuka ukagwa kwidi ukaronka amahera no ibintu vyo ngaho urabiproduce wenyene nimba uproduce inzoga ububare kuryama umenye yuko nuko nyene dans 5 ans uzosanga wiretrouve atakintu gifise iyo rero atakintu gifise twebwe turafise akageso ko kuraba uyiwacu ati naka mbega we abikurahe canke nakadandaza amakokaina adandaza ibiki kwera ngaho ibura abantu benshi banakora ivyo abantu mengo byo kubuzima abantu no kaca usanga okay naka nawe ijya myaka we wari muri ry'amacil wari kuraryoherwa we ariko aritegura umuntu aja muri appartement canke ahantu haba akandika hari umuntu arira ariko arandika avuga ati je nkora iki ko vyanse akaja ku matutorial araba YouTube agatangura turi muri monde iri open ibintu byose bashaka kubikora par telefone iyi monde no musi turimo iratandukanye cyane na monde abo bakuru bacu bakuriyemo ababo bafise monde bakuriyemo ibintu byabo bisungene vyagenda halanti cyo turi muri monde ibintu byose biri fast so as new generation dutegereza kugwana ukabona ari yuko ati je ntegereza kugwana kugira ntere imbere nta kintu kwisi kibabaje nko gukena nta kintu kibabaje nko gukena me hariho ubukene umuntu wenyene yitera muga ubukene ndiko ndavuga sa amafaranga kandi ubutunzi sa amafaranga ubutunzi kwanza ni kuronka amahoro muri wewe ukabona ati malgré ivyo mfise je ndafise amahoro hari ikindi naco je ndi umuntu asenga hari ikindi naco muri Bibiliya bavuga ati bega ikintu nk'umukristo ategereza kumenya bega intumbero yawe kuri no sini yawe bega kubera ko Imana yakuzanye ku isi kubera Imana igihe yari mu muntu yamuzanye umuntu kugira aryohererwe kuri ino si yongere kandi ayininahaze mu kuryohererwa kwiwawe je ndiko ndaryoherwa nkabona n'abandi bariko bararyoherwa je canryoherwa do plus ko abandi bariko bararyoherwa rero hari ikintu utegereza kwiga guserva eske muri societe uriko userva iki apana societe burundaise apana societe y'abaganda canke y'abaki no societe yose ubayemo wowe uriko uyiserva iki ikintu ca mbere kandi shima ndashobora gushimira ambassade ya Belgique mu Burundi yahaye visa Ozi
ndashaka kuvuga ati nukuri biraryoshe ubona abantu baza bakagenda si n'abandi bajene bari inyuma baba journaliste nabo nyene birabamotiva akabona ati kozi yagiye nanje ndashobora kugenda kubera Ozi baramuzi nyene yatanguye none umusaha ageze donc nawe nyene avuga ati sinibaza nawe nyene avuga ati andi muri Pays-Bas donc biraryoshe sana sasa Ozi merci sana vraiment kwemera kuza kushigikira aussi ndibaza nawe wararyohewe ikindi abakunzi ba Siren Vibes abakunzi ba Ozi nababwira ati mubandanye mumutera intege mwongere kandi mumushigikira mu masengesho no mu buryo hama turabiko Siren Vibes ejo izogwana pamwe amateleviziyo manini ya mu gihugu yego murakoze Ozi Siren Vibes TV.